Bakunzi b'imico n'akaranga vy'Uburundi ndabahaye amahoro. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka. Ibi binyoni mubona ndiko ndabereka bavyita ibikona. Murabona ingene bimeze biguruka, birirabura bikagira ibara ryera mw'izosi. Ibikona rero abarundi bari barabikuyeko amayagwa, bavuga ngo gutuma gikona. Gutuma gikona ni ugutuma umuntu ntazoze kuvuga ko ivyo wamutumye vyashitse. Avuze ati natumye gikona, natumye umuntu, hanyuma ntiyampa inyishu. Nyuma y'uko ivyo watumye vyashitse nuko bitashitse. Hari n'ivyo bita utujajuro, ngo babajije gikona bati mbega gikona kugenda wasamye? Naco kiti ntawumenya iyo indya zituruka. Murabona nyabikona ngaha. Ibikona kandi ngo biraramba cane, bavuze ngo afise imyaka nk'iy'igikona, aba afise imyaka myinshi cane. Ngo ab'iwabo baramba nk'ibikona, ni ukuvuga baramba cane. Igikona murakibona ngaha neza ingene kimeze. Ngo kandi igikona biragoye ko umuntu abona umuswi waco. Abantu baravuga ko atababona aho ibikona bifise imiswi. Kugira imyaka nk'iy'igikona nababwiye yuko ari ukuramba cane. Ndabashimiye rero mwese mubandanye mudukurikira, mugire amahoro.